Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro sangwa ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cuno munsi tubayagira ibijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga kubiba ku muntu amaze gupfa. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Abikorinto ba mbere ikigabane ca 15 kuva ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 44 havuga ati: Nukuzuka kw'abapfuye ni nkuko habibwa ibikorwa hazugwa ikitabora, habibwa ikibora hazugwa ikitabora, habibwa igikengerwa hazugwa icicubahiro, habibwa ikinyantege nke hazugwa icinkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impwemu. Asangwa hari umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impwemu. Muri Yohana kandi ikigabane ca 5 kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 29 naho nyene havuga ati: Ntimutangazwe n'ico kuko igihe kija kuza aho abari mumva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucigwa kw'iteka. Muri Korowani naho ikigabane ca 67 ku murongo wa 2 havuga ati: Uhoraho yaremye urupfu n'ubugingo kugira ngo abasuzume. Muri mwebwe ni bande bashobora gukora ibyiza? Aha dushobora kwibaza ati: nibiki bishika igihe umuntu apfuye? Hoba hariho ubundi buzima inyuma y'urupfu? Ukuzuka kw'abapfuye kurabaho? Nimba kubaho, nibazuka bazojahe? Ibikorwa bikoregwa abapfuye hari ico bihindura? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Ariko rero kugira turonke inyishu z'ivyo bibazo turi kumwe n'abatumire, turi kumwe na Pastori Vital Niyonizigiye wo mw'ishengero Jehova Rafa. Pastori, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije nongera ndamutsa abarundi n'abanyamahanga bariko barakurikirana radio televiziyo Isanganiro, vuga ngo Imana data wa twese iduhana umugisha twese. Amen. Turi kumwe kandi na Sheikh Hassan Ntakirutimana, umuvuga butumwa wo mw'idini rya Islam. Sheikh, namwe turabaramukije tubaha ikaze muri kino kiganiro c'insobanuro y'ijambo ry'Imana. Ego, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Natwe turabaramukije, turanaramukije abariko barakurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro. Reka dusabe ko Imana rugira vyose yoduha amahoro kandi katwamiza ko impuhwe zayo. Murakoze. Tuje mw'idonido rya kino kiganiro. Ikibazo ca mbere ndacerekeze kuri Sheikh Hassan Ntakirutimana, umuvuga butumwa wo mw'idini rya Islam. Amanza tubwire icarico urupfu yisunze ibitabo vyeranda. Ego, murakoze cyane. Urupfu uko iryo jambo turikoresha mu rurimi rwacu rw'ikirundi, mugabo kandi risanzwe rifise n'ukuntu ryakoreshwa n'abakurambere bacu wanashaka uhereye nko mu vy'Imana hiyo nyene iyo ibitabo vy'Imana vyagiye birururukira. Mu bisanzwe rero urupfu ni ukuvuga al-intiqalu min hali ila hal, ni ukwimuka kuva mu gihe iki kuja mu gihe ikindi. Iyo havuze ngo rero umuntu ugupfa ni ukuvuga ngo ni ukuva muri mumero y'ubuzima bwo ngaha kuri ino si, uko bimeze, ukuntu umubiri umeze n'impwemu biri hamwe, hanyuma umuntu akimukira mu bundi buzima aho umubiri n'impwemu bitandukana, hanyuma umuntu akabandanya ariho mu buryo bw'impwemu ariko umubiri wiwe ukaba uri mu mva iyo twategetswe kuja kuwushingura. Nkuko tubona vyagiye biravugwa rero mu bitabo bitandukanye, uravye nka Qur'an, Imana yaravuze iti kullu nafsin dha'iqatul maut. Umuntu wari we wese afise ubugingo
ategerezwa kuzoca muri urwo rupfu ni ukuvuga ngo muri rya yimuka ryo kuva muri bwa buzima bw'isi bw'umubiri n'impwemu biri hamwe no kuja muri bwa buzima bw'itandukana ry'umubiri n'impwemu aho umubiri uhambwa hanyuma akabandanya nawe ari mu buryo bw'impwemu ariko kwa kundi nyene yibona kwa kundi nyene urashobora kandi no kuraba wanashaka no mu gitabo ca Bibiliya ngira ngo pasteur aza kwivuga ko cyane ariko ugiye kuraba mu siguzi 12:7 urabona ngo iyo umuntu apfuye umubiri urahambwa usubira mu ivu iyo wakomotse hanyuma umutima nawo ugasubira kuwa utanze rero ugupfa ni umuntu gutandukana hagati y'umubiri n'impwemu muri buno buzima hanyuma umuntu akaja mu bundi buzima bwo kubaho ubuzima bwitwa barzakh ubuzima bwitwa barzakh n'ubuzima bukurikira inyuma ya buno buzima bw'isi ariko kandi hatarashika kuri wa musi w'izuka rya bose ngo abantu bahembegwe kwinjira mu bwami bw'ijuru kubabukoreye canke mu muriro utazima kubazoba baracumuye ubu buzima buri hagati na hagati n'ubuzima bwitwa barzakh no kuvuga ngo n'ubuzima bw'irindiriro buba umuntu aba arimwo mu kurindira ivyo bindi bihe bizokurikira waje kutubwira ko igihe umuntu apfuye ko uyo mubiri usubira mu ivu hama umutima ukaja kuwa butanze igihe muvuze umutima muba mushatse kuvuga umutima uwuhe n'uyu nyene dufise tubona abaganga bavura n'uyuhe mutima ugenda gute nivyo ko ntibigutangaze izo nsiguro zagiye zirabisikanye uko oye ubwa mbere insiguro za mbere nyene ico kintu cyose citwa umutima kijanye n'ivya mpwemu mugabo mu nyuma habaho gutandukanya umutima inyama iri mu gikiriza hanyuma turahava twimukira rero kwizina impwemu dushaka kuvuga ubugingo izi ni insiguro zigenda ziraza gusa mugabo ico nashase kuvuga ni ubugingo no kuvuga ngo gutandukana hagati y'umubiri n'ubugingo nuko reka ubona aho twumvirize pastori nawe nyene ashobore kutubwira urupfu icarico umwisunze ibitabo vyeranda tuvuze urupfu icarico ugiye gusoma mu itanguriro igice cyaho cya 2 ku murongo w'indwi havuga ngo horaho Imana abumba uwo muntu mu mukungu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo ni ukuvuga ngo umuntu yapfuye umuntu ni mpwemu ubundi uyu mubiri wanje ni ivu Imana ikirema yafashe umuntu yamubumba mu mukungugu cyo gituma birivuga ngo umuntu yavuye mu ivu azosubira mu ivu yavuyemo ni ukuvuga ngo jewe nka Vitali pastori ndiko ndavuga so uyu mubona ni mpwemu iri kiravuga hanyuma rero iyo Imana igeze gukura umuntu mu isi urupfu rukaza uyu mubiri usubira iyo wavuye iyo wari warabumbiwe hanyuma impwemu nayo ikaja ku wari warayishize muri jewe hama iyo mpwemu rero Imana ikirema umuntu yari yamuremye kuba muri Edeni imuremera ibyiza byose kubaho ubugingo budashira ariko kuko icaha cyakoze umuntu nico cakweze urupfu ubwo rupfu rero nigo gwazanywe na Adam ugiye gusoma mu gitabo c'abaroma igice cyaho ca indwi ku murongo wa 12 haravuga ngo none rero ko bimeze bityo kuko icaha cazanywe mu isi n'umuntu umwe upfu rukazanwa n'icaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bakoze ibyaha rero nivyo vyakweze urupfu ubu rero pastori twashaka mutubwire umuntu rero arapfuye aravuye muri ubwo buzima bwa hano ku isi nibiki bica biba kuko abantu benshi barafise ugutahura gutandukanye aho hari bamwe bibaza ati none ko twumva hari bamwe bavuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye abaruhutse atabundi buzima inyuma y'ugo rupfu mbega umuntu apfuye hari ibindi bintu bica bikurikira inyuma y'ugo rupfu rw'uwo muntu murakoze cyane usomye mu gitabo ca Luka igice cyaho ca 16 ugahera ku murongo waho wa 22 hanyuma rero wa mworo arapfa abamarayika bamujana mu kiza ca Aburahamu na nyamutunzi arapfa
arahambwa ari kuzimu ararangamiza ababazwa cyane abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu kiriza ciwe aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko nseserejwe n'ururubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe bibi, none amariwe imibabaro hano nawe uraseserezwa. Bivuga iki? Uyu yari umutunzi yari yaradibamye mw'isi akorera ibyaha mw'isi, mugabo bitavuga ko abatunzi bose bazoja mu muriro. Hariho n'aboro bazoja mu muriro nibatakora ibyiza. Rero hariho ubugingo umuntu aja kurindira Imana yapfuye yihanye. Uyu umuntu apfuye yihanye, Yesu igihe yaje kuzimu yanyaze imfunguzo Satani yugururira bera abatwara ahantu ho muri paradiso ho kurindirira. Aba nabo baba barakoze ibyaha barafise ahandi hantu barindirira kugira ngo umunsi w'umuzuko bazocirwe urubanza rukwiranye n'ivyo bakoze. Aho babarindirira ni hehe? Abo bakoze ibyaha barindirira he? Abo nabo bakoze ibyiza barindirira he? Urumva ugiye kuraba ugasoma nko muri Samueli wa mbere 28 kuri 11 haravuga ingene Sauli yari yarataye Imana aragerageza kuja kurondera umupfumukazi ahantu biti Endori ngo amuhamagarire mu bukorikori bwiwe mu mizimu ahamagare Samueli. Kera abantu bapfuye Yesu Kristo ataraza barindirira mu mva, ariko kuva Yesu aje yarunguruje arabakura mu mva. Iyo umuntu apfuye arafise ahantu Kristo yateguye mushaha wiwe cyangwa impwemu yiwe irindirira. Ariko aba bantu bapfuye arabanyavyaha benshi baguma muri biya bituro, mbere kenshi hari n'igihe impwemu zabo abapfumu n'abarozi cyangwa imbaraga zikuzimu zigira ubushobozi zikaza kubakoresha. Ni abantu usanga bariko bararota abantu baba bapfuye baza kubatera no mu mihana, ugasanga ni umugore canke n'umugabo canke n'umwana ariko abona se canke nyina agaruka kandi akamubona mu buryo bikanamuhahamura. Ni kuvuga bo ko badafise ahantu hagenewe baba bararindiriye. Oya, ntaho bafise, bari hariya mumva. Uko guseserezwa kwabo rero naha bagaruka bakanakoreshwa n'imyuka mibi, ariko barindiriye kuzociga urubanza. Reka ubona aho twumvirize shehe nawe nyene ashobore kutubwira mbega ujya mwanya umuntu apfuye muri Islam muvuga ko nibiki biba uyo muntu acajahe bigenda gute? Pastor aje kutubwira ko mu gihe uyo muntu akoze apfuye yarakoze ibyiza hariho ikibanza Imana yateguye ku bwabo bantu bakoze ibyiza kugira ngo babe bararindiriyeho, hariko ngo abo bakoze nabo ibibi bobo nta kibanza bafise. Namwe mu biha insiguro yiye. Banze mfata kanya gato munyihanganire. Mbanze mvuge kandi kuri cya kibazo ca mbere, kuko nibaza ko abadukurikirana barakeneye cyane kino kintu, kuko bo hava bavuga bati abakozi b'Imana harakantu bibagiye. Burya urupfu twavuze ngaha ni icitwa mautul haqiqi, ni kuvuga ngo urupfu rumwe gukuri gwanyago ku muntu. Mugabo hari ikintu citwa al-mautu al-ma'anawi, hariho urupfu ruri mu buryo bw'impemu nago nyene. Ugo rupfu ni nka hajya muri Yohana 5:24 Yesu ariko arigisha yaravuze ati nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye abavuye mu rupfu abagiye mu bugingo. Aba bantu ni bazima uri kurabona bagendagenda, mugabo kuba abantu Yesu ati uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye uyu abavuye mu rupfu abagiye mu bugingo, bisigura ko umuntu atarizera uko abari mu rupfu twisunze amajambo ya Yesu. Ni kuvuga ngo rero hariho kandi umuntu kuba ari umukozi w'ivyiza, ari umuntu akora ivyiza birengeje, hakageraho ugupfa kwiwe nahaba yapfuye ariko aharugwa ko ari muzima imbere y'Imana. Nkuko Qur'ani yavuze iti bal ahyauna 'inda rabbihim yurzaqun, abo oye bitangiye Imana ku rugero rukomeye cyane, naho bazopfa mukabahamba ntimuze mwibaze ngo bapfuye imbere y'Imana, babandanya kuba ari bazima. Umba iteka Imana ibambika bivanye n'ukuntu bari imboneza mu gukora ivyiza. Babandanya ari bazima he?
iyo ni iteka ry'umwihariko ndiko ndaza ku kibazo ndacibuka ariko nashatse mbanze nerekane abo bantu by'umwihariko hariho abantu Imana yise bazima kandi baramaze gupfa mu gihe abandi batiswe uko nkuko hari abo Imana na Yesu bwiwe yise ko arabapfu kandi bagendagenda tubabona ari bazima. Reka ro tuze ku kibazo muti mbega umuntu abantu iyo bapfuye baca baja hehe. Imana yaremye abantu ngaha muri ino si bari mu mice ibiri, ibi turabihuriza ko twese. Hariho abemera Imana hakabaho n'abahakanyi, no kuvuga ngo abatemera Imana, abadasenga Imana, batubaha Imana. Rero uravye mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati innal qabra rawdatan min riyadil janna lil mu'min. Inyuma yuko umuntu wari we wese ategerezwa guca mu rupfu byanka byakunda igifise ubugingo cyose kituzwa kuva guca mu rupfu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati innal qabra ati imva ijamva mubona rawdatan min riyadil janna ijamva ni kimwe mu bisagara ni kimwe mu matongo y'ubwami bw'ijuru kururya muntu yapfuye yubaha Imana azimana ayisenga kandi ayigamburukira. Ati ijamva naho mubona ari imva burya mu buryo bw'impwemu Imana iyihindura kuba kimwe mu matongo y'ubwami bw'ijuru kuri uwo muntu. No kuvuga ngo abagiye andiriraho mu kunezerezwa. Arabandanya ati wa innal qabra ati kandi imva hufrata min hufari nirani lil kafiri. Ati kandi imva ni kimwe mu vyobo byo mu muriro utazima ku muntu yapfuye atazimana kandi atayisenga kandi atayubaha atayigamburukira. Ni kuvuga ngo kijya iyamva iyo tuyibonye kurya ku muntu yari umuhakanyi yari umuntu atemera Imana ijamva kibari kimwe mu vyobo byo mu muriro utazima. Ibi kandi biremezwa nico umuvugishwa n'Imana Yesu yavuze cyanditswe muri Bibiliya hajya muri Luka 16:19 ariko aravuga inkuru pastor yamaze kuyivuga bani muhezagire kubijanye n'ujya mutunzi hamwe na wa mukene yitwa Lazaro. Ujya mutunzi na Lazaro n'abantu babaye kwisi bose mugabo babaye mu bihe bitandukanye. Ujya mutunzi yidibamiye mu vyiza hanyuma ntigeze yibuka Imana ntigeze anegwa ivy'Imana mugabo Lazaro nivyo ko n'abakene bandi batamenye Imana bazoja mu rutazima mugabo vyerekana neza yuko Lazaro mu bukene bwiwe yarubaha Imana yarumvira Imana nico gituma na Yesu yamushingiye intahe. Rero aba babiri bamaze gupfa bose baragiye barahambwa mumva nta numwe yahambwe hejuru canke ku giti mugabo Yesu yavuze ati ujya mutunzi agihambwa gusa yaciye kuzimu. No kuvuga ngo imva yiwe yamubereye ukuzimu yamubereye umuriro utazima atangura guturirwa aho nyene. Mugabo Lazaro nawe amaze gupfa hamwe no kuba nawe nyene yahambwe ariko yaciye aboneka ari mu gikiriza kwa Abrahamu. No kuvuga ngo icicaro citeka Abrahamu yarimwo nawe niho yarari ca cicaro aberanda Imana ibashiramo. Ico cicaro rero no kuvuga ngo Lazaro yahambwe ari hajya nyene muga mu buryo bw'impemu kubera ko imva y'umwemeramana imubera itongo mu matongo y'ubwami bw'ijuru nico gituma Lazaro yari muri bijya bihe by'umunezero. Hariho abava muri nosi atamva yabo ihari kumbure bapfuye mu buryo butandukanye aho udashobora kubona imva none abo nabo bazoca barindirira he. No kuvuga ngo naho bimwe hari abantu bafise imico yo guturira umuntu bakamugira ifu n'abahindi babahindi nabo nyene bakera sabubu hanyuma yofu bagaca baja bakayibika cyangwa bakaja kuyimijira mu biyaga canke mu nyanja ibintu nk'ivyo oya. Naho woba wapfuye muri ubwo buryo hajya nyene wamijiriwe ni hajya nyene nico kibanza cawe niryo yegeranirizo ryawe naho nyene ubonera ivyiza nimba wari mwiza naho nyene ubonera ibibi nimba wari mubi. Pastor hariho ibikorwa byinshi bikorwa igihe umuntu avuye muri nosi kumbure hari byo bivanye n'imyemerere y'abantu bivanye kandi naho abantu basenga ugasanga hari ibikorwa kugira ngo kumbure abo bantu uyo muntu yavuye muri nosi ashobore kugira iherezo ryiza. Abarundi bavuga ngo ashobore kuja mu ijuru cyo ugasanga igihe umuntu apfuye bavuga ngo yagiye mu ijuru. None ivyo bikorwa inyuma y'urupfu umuntu amaze gupfa hari ico biza guhindura hahandi wa muntu yagiye canke bihindure imva yiwe. Twumvise ko sheha tubwira ko izo mva ziba zitandukanye kuko abo bantu barindiriraho muri izo mva canke barindiriraho uyo muntu aba yarapfiriye. Mbega hari ico bica biza guhindura bivanye naho uyo muntu ari. Imva y'umugororotsi n'imva y'umuntu yapfuye ari umunyavyaha ntizisa
kuko imva y'umugororotsi ibirinzwe n'abamarayika ariko imva y'umuntu yapfuye ari mu byaha iba ari inshuti canke abagiye gukorera umwami yakoreye. Rero mu buryo bw'impwemu ibi bintu biragoye gutahura, ni ibintu bitahura abanyampwemu nyene. Bisigura ko Satana acamukoresha igihe apfuye. Urabona hariho abantu bagapfa barabarozi kuko bari basanzwe bari ku isi. Shehe yavuze bari basanzwe bari ku isi ari intumwa za shitani. Rero ziriya mpwemu zabo bamaze gupfa kuko bari basanzwe bafitaniye ubucuti canke imigenderanire n'imbaraga za kuzimu, kuko barabarozi baragaruka bagakoreshwa mu bundi bushobozi bw'umwijima. Ni babandi uzosanga rimwe na rimwe hariho abantu mva bavuga ngo bategwa n'imwemu mbi, ukumva aravuze ngo yarose inakuru amutera, yarose ikintu runaka kiza mu ishusho y'umuntu w'iwabo yapfuye kandi akanamubona. Ni ukuvuga ngo bariya bantu nta muntu yapfuye yihanye agapfa arondeye patiri cyangwa pasi cyangwa shehe ngo atunganye ibyo yakoze. Shehe yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo umuntu arashobora gupfa ahagaze. Ubundi hariho abantu ngaha muri iki gihugu cyangwa muri iyi si bapfuye bahagaze kuko ari abanyabyaha, Imana ibabona igasesemwa, ariko kandi inababonamwo kwibarindiriye ko bazokumva ubutumwa bwiza bakava muri ivyo vyaha bibi bariko barakora, bakaba abantu bazima bazobana n'Imana. Babo rero ishobora kubakiza mu gihe abantu bumviye, ariko ishobora muri uwo mwanya kubabona nk'abantu bapfuye. Abantu rero abandi bakagenda bafise ubugingo nk'abanyabugingo bakiriho uyu munsi. Iyo rero umuntu amaze gupfa impemu yiwe yapfuye yihanye, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe, nta shehe, nta pasteur, nta bishop, nta musenyeri cyangwa padiri afise uburenganzira bwo gusabira umuntu yapfuye ngo azoje mu ijuru mu gihe wenyene agihema yumvise ubutumwa mu musigiti bumubwira kureka gukora ivyaha agabandanya kubikora, yumvise ubutumwa mu rusengero muri katedrale cyangwa mu yindi sengero ya katolika musenyeri cyangwa padiri karavuga ubutumwa bwo kureka gusambana no kwica no kwiba no kurenganya n'ibindi byaha bikomokako. Umuntu wese yumvise ubutumwa pastor cyangwa bishop ari karavuga icaha kibi ari karakorera hano mwisi akabandanya kubikora, ngo yibaze niyamara gupfa ngo hari umuntu azomusengera cyangwa azomutangira amahera ngo aje mu purgatori. Ni kuvuga ngo ivyo vyose bikogwa ni ibintu bakora mu buryo bwo guhumuriza abantu, ariko kandi usanga rimwe na rimwe bishobora no gushishikariza abantu kwibaza ngo bazohava bansomera misa cyangwa bazohava bansengera pasteur bancishe mu rusengero nje mu ijuru. Ariko ijuru umuntu arirondera gihema, yumva iki jambo ry'Imana rivuga, yumva icyo abakozi b'Imana bavuga. Nico gituma ari amajambo y'Imana twavuze, uriya mutunzi na Lazaro ntitwayasomye yose, udoshaka azoyisomere. Harageze igihe uriya mutunzi abwira Aburahamu basi rungika Lazaro agenda abwire bene wacu nasize ku isi bazohasome hajya ahantu. Bisigura ko rero aca mubwira ngo nibatumva bari abakozi b'Imana bari ku isi naho zuvuye mu mva z'abapfuye ntibo mwumvira. Bivuga ngo ari amasengesho sakogwa nayo kuremesha abasigaye, ariko ajya amasengesho nta bushobozi na bumwe afise atuma umuntu aja kubana n'Imana. None umuntu bamusomeye misa cyangwa bamuvugiye ibisabisho ku mpanda kuyadora tuja kubivuga, aheje bamwiciye hejuru y'umugore w'abandi, bamwishe ariko yica umuntu w'abandi, bamwishe ari gisuma ari karurira ku ruhome bakaca bamurasa, ukacuja kumusomera misa by'ukuri uwo muntu yoja mu ijuru ririmwo Yesu. Aho twese turashobora gusenga kumbure ku munota wa nyuma arashobora kuba yihanye. Yawihanye gute? Ko yabwiwe ijambo ry'Imana akagirengagiza, bakaca bamwicira. None ko bamwiciye hejuru y'umugore w'abandi, bamwishe aratemye umuntu wabaciye bamutema. Umva ntiyaronsa akanya ko kwihana, ntiyaronsa akanya. Cyangwa yariko yirura ku rupangu agira koroke asanga hariyo umusoda cyangwa umupolisi cyangwa umusiti
akaca mukubita ubuhiri umutwe akacapfa. bisigura ko ajya amasengesho muhora mukora nk'akaruru ku mpanda imbere y'uko bahamba umuntu ajya amasengesho ntaca amaze ntaco aza ahindura. Munyamakuru ajya amasengesho tuja gukora ku mpanda tuja kubwira abantu yuko nabo bazoza hajya kandi no batihana ngo bave mu byo barimwo batunganye ubugingo nanje ubwanje uko nabikubwira nzoja hajya umuntu yetakiye Imana akiriho ikamukiza ikamusubiza ubuzima bw'umubiri nk'uko ndimo ari mu bitaro ari mu gasho ari mu irinde runaka mu nyuma akaca asubira mu vyaha akaca bipfiramo ivyo ntaco bivuze imbere y'Imana. Imana irakureka. Usomye mu gitabo ca Yobu havuga ngo mu gihugu ciuzi gice ca mbere hari umugabo umwe yitwa Yobu yari umugorotsi w'Imana. Bibiri ivuga ngo Imana Satani ngwaza Imana ibaza Satani ngo wabonye umugorotsi wanje Yobu kuki Imana yavuze umugabo umwe mu gihugu ciuzi mbega nta bashehe bariyo nta bapadiri bariyo nta pastor bariyo nta madini yarariyo kuki Imana yashimye umuntu umwe. Imana rero ntikangwa nuko hopfa miliyoni y'abantu batumvira ijambo ry'Imana bakaja mu vyaha. Imana inezerwa nuko umuntu umwe yihanya akaja mu ijuru ivyo bizoyihimbara. Hajya ahantu tuja ku mpanda tugabisha bajya abantu bahari ababwira abantu ko agiye mu ijuru. Jewe ndavuga ndahamya neza iyo umuntu amaze gupfa intahe yiwe izwi nawe n'Imana. Hajya ku mpanda tubwira ubutumwa babwira ubutumwa twebwe dusigaye kugira ngo natwe twitegure kuko tuzi ko umunsi umwe tuzoja muri rya metero imwe kuri zibiri twitegure ntituzomaramare imbere y'intebe y'Imanza. Reka ubona aho twumvirize Sheikh Hassan Ntakirutimana mbega namwe mu bivuga kwiki mbega bijya bikogwa umuntu amaze gupfa ntaco biza bihindura bivanye nuko Imana yabona uyo muntu hari ico biza bihindura. Murakoze cyane icambere coco ndibaza ko birakenewe ko abantu tuza turagerageza gushira ikintu cyose mu kibanza caco. Kuri ivyo ahubwo burya si hariho n'abantu benshi usanga banashizwe mu mugwi w'abasengerwa nk'akamenyero nyene mugabo ubundi bitari kuba byo nabaye nuko ho nabayeho n'ikindi gihe abandi bantu atoya abakozi b'Imana ati uyu kabisa nta nico twonakora ibintu nk'ivyo uko uravye hajya muri Matayo 8:18 Yesu afashe urugendo umwe mu bigishwa bibaraza ati ndagukurikira aho uja hose atariko banzo mpuruhusha mbanze ngende mpambe data. Ngo Yesu aramubwira ati nkurikira uze gukorera Imana reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Sinzi ko abantu biyumvira aya majambo Yesu yashatse kuvuga uwariko arabwirwa yari umuntu muzima yariko aramusaba uruhusha ngo aje guhamba se wiwe. Mugabo aramubwira ati reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Nukuvuga ngo yose wiwe yari afise urupfu yapfuye mugabo nabariye ayi bagiye kumuhamba nabo nyene basanzwe bafise urupfu barimwe bapfuye. Umva ngo bose barapfuye nibagende bahambane rero. Bari bahagaze ariko Yesu we yababona nk'abaza barapfuye mu buryo bw'inkera. Ego ambwira ati rero wewe nubareke bariya bagende bahambane kuko uwapfuye yarasanzwe ari umupfu muri bo nabo nyene nabapfu naho bagenda reka rero bagende bahambane mugabo wewe ingo ukorere ubwami bw'Imana. Ubundi rero burya aya majambo tuyakurikiranye neza turasanga neza yuko ntabwo ari abantu abari bo bose bashobora gukorerwa iyo migigwa ijanye no gusengerwa. Mugabo bimaze kuba bimeze bityo uravye mu buhanuzi bwa Qur'ani uhoraho Imana rugira byose mu gihebane ca 5 kujungane rya 5 yaravuze ati waman yakfuru bil imani faqad habita amaluhu. Umuntu azogarariza ukwizera kuzima uyo nibikorwa bindi byose azokora byose bizoba yikomvomvotse nta na kimwe kizogira ico kimumarira uyo azoba ari umupfu. Duhava ro turonka insiguro ya rya jambo mbega abapfu ni bande n'abantu badafise ukwizera kuzima. Ivyo navyo Yesu yaciye abisigura hajya muri Yohana 5:24 ati nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye uwo abavuye mu rupfu agiye mu bugingo. Ni kuvuga ngo ubundi icitwa ubugingo Yesu avuga nukumva ijambo ryiwe ukizera uwamutumye. Avuze ati jewe nizera cagezwe dufate ryabwirizwa rikura ati nduhoraho Imana yawe yakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja ntukagira izindi mana umbangikanya ntukibazira igishushanyo kubandanya. Iyo umuntu yizera uko akavyatura akabigaragaza abantu turashingira nta yuko vy'ukuri ari muri kwa kwizera.
rero iyo bishitse umuntu akitaba Imana yari mu mugwi wa bano ivyagezwe by'Imana bicira iteka ko ari muzima kumwe Yesu yavuga uyu rero ibikorwa ubwa mbere yakoze biba bimufitiye akamaro hanyuma rero twisunze mu kurangiza ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati yatba'ul mayyit thalatha umuntu wese mwisi iyavuye mwisi agapfa burya akurikirwa n'ibintu bitatu ivyo bintu bitatu bibiri iyo bamaze kumuhamba mu mva bibiri birasubira inyuma mugabo kimwe nicagumana naco ivyo bibiri ni ibihe ico kimwe niki aho ndiko ndaza ivyo bibiri rero ubwa mbere bitatu bimuherekeza ni abiyiwe umuryango amatungo yiwe kuko hari imiduga n'ibindi navyo biba byagiye nakintu owe sawa ubugira gatatu ni ibikorwa byiwe ni ibintu bitatu rero ati bibiri birasubira inyuma amatungo arasubira inyuma nabiwe inshuti abagenzi n'abavukanyi bose barasubira inyuma burya asigarana n'ibikorwa byiwe ico nico kintu kimwe cyonyene asigarana nawe hajya kuko niwo munzani nibwo rupimo nibwo rugezo ukwizera kwiwe yapfanye hamwe n'ibikorwa byiwe nivyo bintu bibiri byonyene asigarana muri kijya kibanza ni kuvuga ngo rero muri Islamu iyo umuntu ubwa mbere ho yapfuye afise kwa kwizera kuzima akaba yari muzima akaba apfuye bimwe byitwa ukwimuka canke ugusinzira hanyuma akaba yarafise ibikorwa byiza ni kuvuga ngo mu yindi nyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze yuko umuntu yamaze kwitaba Imana hariho ibintu bishobora kumugirira akamaro mu bintu yakoze ngaha kuri nose no mu gihe aba yarapfuye atakoze ibikorwa byiza urumva uwo muntu wari we nahereye kure kugira ngo dutandukanye neza urumva kuko nk'umuntu ariko arasenga bayari uno munsi ni kuvuga ngo ivyo ariko arakora ntibishobora kwemerwa n'ivyo azokorerwa inyuma yo gupfa nta kintu na kimwe mu bikorwa byiwe gishobora kwemerwa mugabo umuntu yari umwizeramana kujya nyene twabisiguye uyo muntu mu buzima bw'iyo amaze kuva ku isi hariho utuntu dutatu tugenda turamufasha icambere ni ubumenyi bwo kwigisha abantu ivy'Imana ashobora kuba yarahaye abandi akabagorora igihe yari umuvuga butumwa akaba yarigishije abantu ivy'Imana hanyuma bagasigara barabigendera kubera ko niwe yabavyaye sawa Imana niyobora nivyo mugabo ni ku mpamvu z'uyu aba bantu bumvise ubutumwa uno munsi bakaba ariko barabandanya gusenga Imana iki kintu Imana irabandanya kukimuharura ko nk'iciza yakoze ngira akamaro kandi kibandanya kumuha akamaro hiyo aba ari ikigira kabiri hariyo icitwa sadaqatun jariya ni gikorwa ciza wakoze abantu babandanya kuronkamwo akunguko nk'akarorero warateye ibiti by'ivyamwa kwibarabara ufise umugambi uvuga uti jewe nkeneye yuko abazoza bararengana bazoza bararonka igitutu baronke n'ivyamwa muri abo bazohaca ntihazobura umwemeramana canke babiri batatu ni kubgabo uzobananya kuronka amanota igihe ni kuvuga uko abantu bazokoresha bijya wakoze niko uzobandanya uronka amanota n'igihe uzoba waravuye muri enose mugabo ube wavuye mwisi uri umwizeramana niyo condition urumugororotsi urumugororotsi ivyo ukaba wabikoze kubw'ubugororotsi bwawe nyene urumva canke umuntu akimba nk'amazi nk'ahantu mu bugaragwa akavuga ati reka nimbe iriba ry'amazi abantu b'Imana bazibabandanye kurinywako ibintu nk'ivyo canke umuntu akubaka ishure ritanga ubumenyi bw'ivy'Imana muga dutandukanye ubumenyi bwari bwo akubaka ibarabara by'Imana canke umuntu akubaka ibarabara abantu bacamwe igihe cyose rero abantu b'Imana bazoba bariko barakoresha iryo barabara nawe ukaba wapfuye uri umugororotsi ibi bizokugirira akamaro ariko none igihe uyo muntu apfuye yarakoze ivyo byiza byose muhejeje kutubwira ariko hambavu y'ivyo byiza akaba yapfuye inyuma yaho akoze n'ibindi bibi muri ico gihe none bya byiza bibandanya biharugwa ibyiza n'ibibi bikogwa ngaha kuri no si biri mu mice ibiri hariho ibibi umuntu akora bikamukura ku kwizera kuzima hakabaho n'ibibi akora mugabo yukaba ari bya bindi vy'intege nke zo mu kibano vy'umuntu ndemanwa bisanzwe paseri yamera bivuga ati bisanzwe n'ibidasanzwe
icyaha ni icyaha mugabo uburemere ntibushobora kungana usibye ko habaho n'ibyo umuntu akora kumbura atanabigambiriye mu buzima ibyaha Imana irabipima ni ukuvuga ngo ibibi umuntu akora n'ibyiza akora Imana irabishira ku munzani mugabo uyu muntu apimirwa ibikorwa ninde ni wa wundi yapfuye ari umugororotsi nshaka aho hano tugume tuhagaruka umuntu yapfuye ari umuhakanyi atazi Imana atemera Imana nta byo kurinda gupima bihari kuko uyo oya arashobora kuba yemera Imana ariko hambavu yuko kwemera Imana agakora n'ayandi makosa akakora n'ibindi byaha ku ruhande nivyo twavuze nkuko umusiguzi yavuze ati nta muri 720 umusiguzi ati nta muntu ashobora kuba umugororotsi ngo akora ibyiza gusa mwisi hanyuma ntakore ibyaha icambere ubugororotsi bw'umugororotsi nibwo buzomukiza kandi nibwo buzomutabara hanyuma mu gihe cy'ibikogwa nabyo rero biza kuhirira nimba yari umugororotsi Imana iza gupima bino bikogwa nihaboneka muri ivyo bikogwa yakoze umurengera canke imero y'ibikogwa bisanzwe vyonona kugororoka k'umuntu uyu kwa kugororoka kwiye kurashobora kuba impfa gusa mugabo ibihe ibikogwa yakoze ari bibi ari vyiza biza gupimwa ku munzani hakarabwa mbega ibiremereye ibyinshi yakoze nibi ibibi yakoze nibi hanyuma Imana itange impuhwe n'imbabazi kubagororotsi kuri bya bindi impuhwe n'imbabazi bivanye n'ivyiza wakoze biruta ibibi bivanye n'ivyiza wakoze vyasumbye vya bibi ni kuvuga ngo waragerageje nka kujya no mwishure umwarimu arashobora kugira deliberation mugabo ategezwa kubanza kuraba uyu mwana yakoze gute yaragerageje vy'ukuri kumbure ibyamugoye birumvikana cyane ntibyumvikana ntiyagiye gusengeske yaragwaye imvura yari yaguye deliberation izo Imana iratubona irazi ubuzima bwacu twese rero ibikorwa dukora byose birandikwa ibibi ukwavyo ivyiza ukwavyo ukugororoka ubwa mbere k'umuntu niko gutuma ivyo bibi n'ivyiza bija kurabwa iyo umuntu atari umugororotsi ivyo ntibirarinda kurabwa uyo aba yamaze kuba kwa satani ijana kwijana ubure tuje kuri bijya umuryango usanga ikikorera ababo bapfuye nko muri Islam nk'akarorero iyo umuntu apfuye muravuga ko abi wabo bashobora gutanga amashikanwa kugira ngo bigirire neza kumbure bihamanota ujya wiwabo yapfuye mbega ivyo oyi none byo gutanga ishikanwa canke byo gukora ibintu byari byo byose kugira ngo ujya muntu kumbure yashobore kuronka amanota ku Mana ivyo bikorwa hari ico biza bihindura bigaruka hahandi nyene uyu nimba yari umugororotsi mu vyiwe yasize twavuze ko hashobora kubamwo ivyo yikoreye wenyene ubwiwe nka vya bikorwa vyiza nko kwimbisha nk'iriba abantu babandanye kuronka amazi yo kunywa mugabo kandi kuko yapfuye ari umugororotsi no mu gihe ashobora kuba yarapfuye muri vya bikorwa yagiye araboneka ko yakunda gukora canke yashigikira canke yanezerererwa ico gikorwa akagikorerwa kivuye mu butunzi bwiwe ni ukuvuga ngo kibandanya kuba inyungu kuriwe arakironkera amanota mu gihe aba yapfuye ari umugororotsi ni ukuvuga ngo igihe naho umuntu yapfuye atari umugororotsi nagira ndakubwire yuko nkuko nabivuze iyo umuntu atari umugororotsi ngaha kuri ino si ni ukuvuga ngo adafise kwa kwizera kuzima n'ibyo akora akiri ngaha kuri ino si ntibishobora kwemerwa none tuvuge nk'ubu uya sokuru wanje yarapfuye kumbura atatanze ishikanwa canke kumbure hari ivyo yakora tuzi bitameze neza je nkamutangira ishikanwa ivyo urumva biraza kwandikwa mu bikorwa byiza yakoze kandi atari we yabikoze wamenye gute ko ari umugororotsi kuko atizwa kuba yapfuye yizera Imana imwe rudende akizera intumwa z'Imana ko arizo ntumwa z'Imana kujya Yesu yavuze ati nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye iki ni ikintu gikomeye cyane cyagiye kiratuma Imana itikiza amahanga n'ibisagara bitari bike ngaha kuri inosi bisigura ko rero bijya bikorwa dukora canka amashikanwa dutangira abavuye muri inosi ko ataco biza guhindura ni kuvuga ngo birya ubundi ntaco bishobora guhindura ku muntu ahubwo iyo umuntu yari umugororotsi vy'ukuri Imana irazi ko yari umugororotsi hanyuma mu vyiwe yahora akora hakagira igikozwe canke akorewe n'abahari urumva ni ukuvuga ngo uyu ubugororotsi bw'umugororotsi bubandanya kumuharugwako mugabo umuntu uwo ari we wese ntashobora kwicara mu buzima bwiwe akavuga ati je ndafise vyinshi
ndafise imirima ndafise amatungo ndafise amazu reka ninamara kwitaba Imana abasigaye ati niyo target je mfise ntacyo bazoca bangirira uko wenje nigira mwijuru oya ico gikorwa gitangurana na nyene kugiko n'umuntu wenyene ubwiwe mu bugororotsi bwiwe atangurana kuko nico bashobora kumukorera muri ivyo twavuze cisunga kujya kuntu wenyene yarasanzwe akora ari umugororotsi yubaha Imana kandi bigaragara mu gihe naho abiwabo batabikoze mu gihe batabikoze urumva ko nta agumana uko ico yarafise nyene aguma ari wa wundi nyene urumva kubibakorera no kubikora ntaco biza guhindura muri make nta muntu ashobora kwicara ngo yijajare kirazireka ziririzwa ngo arindiriye ko ngo niyamara gupfa ngo bazomukorera ibi ngo bazomukorera ibi muri Islamu ntabwo ariko vyigishwa oya muri Islamu umuntu wese ubugororotsi burondere wewe wenyene ibikorwa byiza ngira kamaro birondere wewe wenyene kandi ubikore wewe wenyene